neva ni neva umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Abashinga amateka muhejeje gutora rijya bwirizwa muraritera ku mukono. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye rya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 2026 Nyakanga umwaka wa 2023 kaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa rya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndagukengurukire cyane webahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ngingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka kanya kuwahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kuri ubu n'umunyororo mwibohero rikuru rya Gitega ngo nta giciriwe urubanza eka nubwo yashitse kure kuguhemukira umukuru w'igihugu neva indongozi zo muri leta nizo muri CNDD-FDD zahejeje gufata iyo ngingo iteye ubwoba mu nyuma zuko vyibonekeza ko intahe y'icese General de Police Guillaume Bunyoni yajamwo yaciba kwegera ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'urugatanya ivyo bibaye mu nyuma zuko mu gisoda umuriro uri kuraka harimo akarugwi k'abasoda kajeje gufata ingingo yo gutangaza ikudeta amakuru akomeye cyane adushikira no kwirya nino mu bisagara bitandukanye hariko hararungikwa abasoda benshi abanyagihugu barafise ubwoba n'igishika kubiza gukurikira abamenyesha amakuru bacu batugiriye amatohoza irya nino mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza kuyabashitsa ko ido nido biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane avugwa mu gihugu cibanye c'u Rwanda nyene cubahiro Paul Kagame arongo ico gihugu nawe hari amakuru akomeye cyane ariko aravugwa kuvya hejeje gutangaza uribaza nibiki navyo turaza kubigushitsa ko ido nido biruko mu nyuma zuko makuru akomeye cyane adushikira avugwa ku njyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD izo njyane zashitse mu mbonera kure ku mutumba na komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi hari kuvugwa amakuru akomeye cyane yirekurwa ry'imbonera kure yashamiranye n'izindi mbonera kure zo mwako gace ziriko ziyamiriza uwo mugambi ninde yatanze itegeko ryo kure kuri iyo mbonera kure ikorera nde ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma z'uko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gice c'ubuseruko hari kuvugwa amakuru akomeye cyane y'igenwa ry'umuburamatari w'umusirikare mushasha ngo waje gukora ibintu biteye ubwoba muri ako gace General Peter Cirumwami Nkuba yaravuzwe mu bakomeye cyane mu rugamba rwo muri ako gace uwo mujenerali vyavuzwe katari gake ko yoba yaraguye ku rugamba rwaye mu 23 uwo mujenerali yavuzwe katari gake ko yoba yaraguye ku rugamba rwaye mu 23 nibiki biriko biramuvugwa ko ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mwibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi we wicusabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure kayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakananga ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mutwumviriza ngaha kwimbonesha kure yanyu kandi yacu ya Burundi News TV ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya 2026 Nyakanga umwaka wa 2023 turagarutse kugira tubabwira amakuru akomeye cyane twabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu
twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'ingingo yahejeje gufatwa kuri generali de police Guillaume Bunyoni ngo ntazakurikiranwa ninde yafashe iyo ngingo yakiriwe ite n'abanyagihugu. Hari ayandi makuru akomeye cyane tuza kubashitsa ko vyahejeje kumenyekana ko ikudeta ishobora gutangazwa uyu munsi. Vyahejeje kumenyekana ko ikudeta igiye gutangazwa uyu munsi hirya nino mu bisagara bitandukanye, ariko harakwiragizwa imiduga y'abasoda n'ibirwanisho bikomakomeye. Mw'ibiganiro vyacu turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, eka imbere yuko tuyabashitsa ko ido nido tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa hirya nino mu bisata bitandukanye. Turayatangurira mu gisata c'ukunguruza abantu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira nuko ibiciro bishasha vyashinzwe n'amazu y'ubwishingizi biraje ishinga ishirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu. Jerome n'ibintu Jean Butore n'ibintu Joseph Butore, umunyamabanga mukuru w'ikigo Arika, yamenyesheje mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatatu ko inyuma yo kuvugana n'abegwa n'ico gisata bashitse ku ngingo yo kuduza ibiciro ku rugero rwa 44% kugira ngo hanagurwe ubwishingizi muri ico gisata. Ingingo yafashwe kandi ngo ni yuko hatanga ubwishingizi ku kiringo c'umwaka, hariho gushobora kuriha ibice mu gihe vyumvikanywe hagati y'umukiriya n'uwuje mu bwishingizi. Joseph Butore yasiguye ko bizogabanya ivyo kwimuka bikorwa na bamwe mu basaba ubwishingizi bava mu nzu baja mu yindi mu gihe hari ivyononekaye. Guco rero mu ndinganizo yabo nshasha utunenge turavugwa ku ruhande rw'amazu y'ubwishingizi. Uko vyashikirijwe na Butore, hariho amazu y'ubwishingizi yafashe ibiciro abirenza, kandi hariho amazu y'ubwishingizi yafashe ibiciro abirenza kwa kandi kantu, mu gihe ako kantu kategerezwa kuronsa urwandiko rw'ikigo kijejwe gucungera ubwishingizi. Abandi baragize amakenga mu kwemerera abagize ubwishingizi kukuriha ku ngazi. Atarabuyoyo ikavuga ko vy'ukuri amazu y'ubwishingizi yanka kuriha make kandi ko yadugije ibiciro birengeye urugero gushika ku bice 85%. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu Charire Ntirampeba atanga akarorero ku muduga wo kwiyunguruza wo mu bwoko bwa Coaster y'ibibanza 35 waho ruriha ibihumbi 932 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka mu micine. Ubu uwo muduga urariha miliyoni n'ibihumbi 700 yose hamwe, kandi ariho rimwe nk'uko ayo mazu y'ubwishingizi abitegekanya. Mu majambo yiwe yagize ati ku bwacu ntibishoboka, nubwo biruko ingaruka ntizibura nk'uko abimenyesha. Bene amamodokari bagiye kutazosubira kuriha ayo mafaranga asabwa mbere bafata ingingo yo kutariha mu mazu y'ubwishingizi. Abandi nabo bagumiza amamodokari yabo mu mihana. Nubwo hadugijwe ivyo biciro, ntiberekana politike nshasha yo gutunganiriza abagize amasanganya. Kuri ico urongoye Arika yahumurije abavuga ko atawuzosubira gucererwa mu kuriha incumbusho. Joseph Butore yemeje kandi ko mu ndwi imwe gusa ibintu bizosubira ku rutonde kuko abo vyega baronkejwe inyigisho zijyanye navyo, kandi ko abatazobikurikiza bazohanwa. Abunguruza abantu n'ibintu bobo basaba leta guhagarika iyo ngingo, ifata umwanya wo kwiga vyimbitse ico kibazo. Mwaka w'2011 haheze imyaka irenga 10 ibintu vyose vyaraduze ibiciro mu gihugu cacu. Kuva ico gihe kubw'abadereva bobo ngo babona ko ivyo ari ugukamira mu cozi giturire. Abadereva b'amatagisi bahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu kubw'abadereva bobo ngo babona ko ivyo
ari ugukamira mu cozi giturire. Umudereva yahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu yagize ati leta ihejeje guha akanya keza abapolisi bo mw'ibarabara kugira begeranye amafaranga menshi ku biciro bishasha, nta n'umwe azoshobora kuriha ubwishingizi. Bizoba ngombwa ko tuvugana n'abapolisi mu gihe habaye impanuka, kandi hari kimwe kigaragara, ntituzoreka gukora. Abategetsi bazotora ubuhinga bwabo, natwe dutore ubundi. Ntitukibona akamaro k'abashinga amateka baguma bicaye mu kigobe ku kicaro c'inama nshinga amateka y'u Burundi mu gihe leta iriko irahonyanga agateka kacu. Bategerezwa gutanga imihoho. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane ajanye n'uko vyibonekeza ko General de Police Guillaume Bunyoni atazacirwa urubanza. Ishirahamwe IDHB mu cegeranyo ryise umwansi yaneshejwe, iryo shirahamwe rirasesengura imvo zituma ihagarikwa ry'uwahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni. Mu majambo yabo bagize bati nubwo ihagarikwa rya General Bunyoni ryahaye igihagararo ishusho ya Neva, ni abantu bake babona ko hari ico bizohindura mu nshingano zo mu mugambwe n'indyane zo mu mugambwe, kuko Bunyoni yaciye asubirizwa n'uwundi muri kahise yari umwicanyi, kuko Bunyoni yaciye asubirizwa n'uwundi muri kahise yari umwicanyi. Gervas Ndirakobuca atazigwa ndakugarika. Kuri ubu agateka kazina muntu karacahonyangwa nka kera. Kuva gihagarikwa vyarabonetse ko Bunyoni atari ko aronderwa kugira ngo yishure ku ruhara yagize mwihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Bunyoni ntiyigijwe inyuma kugira hakorwe ivyiza uko biboneka. Bunyoni ntiyigijwe inyuma kugira hakorwe ivyiza, ahubwo yigijwe inyuma kubera ubwoba bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cane cane ufatiye ku vyaha yagirizwa vyo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutunga ibirwanisha atabifitiye uruhusha, no gutuka umukuru w'igihugu. Muri ivyo vyaha vyose nta na kimwe kirimwo amabi, ukuboreza igufwa abantu n'ayandi mabi yakozwe y'agatotezo ka politiki vyakozwe mu Burundi mu myaka iheze, mu gihe Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010, kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ivyo vyose ataca ariko arabazwa kubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu vya politike. Nta bwenge bwoba bugiyemwo. Umuntu yibajije ko Bunyoni yoba akurikiranwa kumvo nyazo, nuko amabi yakozwe na Bunyoni n'abamwegereye adafatwa nk'amabi ya leta ya CNDD-FDD. Ayo mabi yarafashije leta kandi yarayemeye. Ikindi, ivyo vyahavuye biboneka ko ari ukwironderera inyungu. Bunyoni yarashitse kure mu guhemukira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko nubwo biruko bifatiye ku njyane ziri mu mugambwe n'umugambi ukomeye cane wahejeje kumenyekana wo gutembagaza ubutegetsi. Vyahejeje kumenyekana ko Bunyoni atazacirwa urubanza, na cane cane ko biboneka ko ngo indongozi nyinshi zo muri leta n'izo muri CNDD-FDD zoba zitinya cane nta hicese yojamwo Bunyoni, kuko yohava amena amabanga yabo. Ku ntwaro y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biboneka ko kudahana abaserukira leta ku rwego rwo hejuru bakora amabi menshi kandi akabije, biri ku rwego rwo hejuru kurusha uko vyigeze kubaho. Kubera ipfungwa rya Bunyoni n'ibindi bihangange vyashizwe ku ruhande, bisa nuko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD-FDD wo guhana bikekwa n'abatavuga rumwe. Kubera ipfungwa rya General de Police Guillaume Bunyoni n'ibindi bihangange vyashizwe ku ruhande, bisa nkuko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD-FDD wo guhana bikekwa no kubatavuga rumwe nawe, agakingira bamushigikiye bo ku rwego rwo hejuru. Kuri ubu kandi biraboneka ko Ndayishimiye atashatse gukorera ku gisata c'ubutungane. Nubwo biruko avuga igihe hari inyungu ziwe agomba gukurikirana, canke mu gihe hari abariko bamutera igitsure kinini, canke ntihagira ico ashikirije mu gihe atanyungu afisemwo. Ivyo vyategerezwa kuba isoko y'umwitwarariko kuri we, cane cane mu gihe hegereje amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 n'ayo umukuru w'igihugu
yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 abikurikiranira hafi bakavuga ko atari byo gusa muri CNDD-FDD mu gihe Bunyoni na Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama yahoze ari umuhanuzi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi babaye abatavuga rumwe na Ndayishimiye vyabaviriyemwo gusubizwa hasi gukurikira Ndayishimiye no kwerekana ko amushigikiye abicishije mu mpinduka yerekana n'ubushuti Ndayishimiye ndira ko buca nubwo igihe gito bivanye n'ibiriko biraba muri CNDD-FDD nta kunywana nyavyo muri CNDD-FDD nta kunywana nyavyo kwigeze kubaho muri CNDD-FDD nta kunywana nyavyo kwigeze kubaho hamye habaho gushigikirana bivanye n'ibihe mu ntumbero yo gushigikira ko mu ntumbero yo gushigikira umugambwe ugumye ubaho uru rwandiko mu ntumbero yo gushigikira umugambwe ugumye ubaho bamwe mu ntwaza ngabo nkuru harimo na Ndayishimiye bari berekanye ko bahagaze muri 2014 mu kugwanya ubutegetsi bwari bwahawe inkuru nziza na Bunyoni n'uwahoze arongoye igendereza Adolphe Nshimirimana yagandaguwe mu mwaka wa 2015 imbere yuko Prime Niyongabo yinjira mu mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akagerageza kumukura bikanka ingingo zahora zifatwa n'akarwi k'abantu batatu Ndayishimiye Lieutenant General arongoye ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi Prime Niyongabo yari vasindira ko buca ibihushanye no ku ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza w'ingingo zafatwa n'ibihangange bishika 10 ico cegeranyo kiravuga kandi ikibazo c'imbonera kure akarwi nkorabara kurwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ikirwanisho kitaboneka muri CNDD-FDD kiri mu minwe ya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe nawe nyene asa n'intagondwa kubw'iryo nawe nyene biboneka ko asa n'intagondwa ishiramwe y'IDHB riribaza y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azoshika mu by'afuruguta mu nyuma zuko kuri ubasa n'uwatembagajwe ku butegetsi wahora ari umushikiranganje wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni ari mwibohero kuva ku igenekerezo ry'umunani Rusama umwaka wa 2023 eka mu nyuma zuko aheruka kumvirizwa na sentare ntahinyuzwa yemeje ifungwa ryiwe yaraciye atoroka ibohero aza gusubira gufatwa mu nyuma zuko hari intureka z'umugambi w'ikudeta mu bategetsi bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari mu gihugu ca Afrika y'Epfo kuri ubu noneho ibintu birakomeye cane gisirikari cyajije gufata ingingo yo gutembagaza ubutegetsi na cane ko ngo vyibonekeza kwibara ryagwa mu nyuma zuko ubutegetsi bwatembagazwa n'umuseviri Prime Niyongabo n'ivyegera vyiwe ngo bafashe ingingo ikomeye cane yo gukwiragiza abasoda irya nino mu bisagara bitandukanye ngo kugira bace batangaza ikudeta makuru akomeye cane yadushikiye mwibanga ntangere nuko ikudeta ishobora gutangazwa uyu munsi mu nyuma zuko vyari bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aracagandagurwa na makuru akomeye cane tukigira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cane adushikira avugwa mu gihugu cibanyi c'u Rwanda ruko umukuru w'ico gihugu nyene icubahiro Paul Kagame azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2024 Paul Kagame umukuru w'igihugu c'u Rwanda yabwiye Jeune Afrique ko azokwitoza mu kiringo kigira kane mu matora yo mu mwaka wa 2024 ni mu nkuru y'ico kinyamakuru yo kwigenekerezo ry'19 Nyakanga umwaka wa 2023 muri ndamukiza guheze impinyanyuro zibiri zikomeye kubijanye n'ibiringo zarashizwe imbere y'inama nshingamateka nayo mu makuru akomeye cyane twabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ari kuvugwa ku mutumba na komine Giharo mu ntara ya Rutana n'ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi amakuru akomeye cyane adushikira kwirekurwa ry'imbonera kure Eric yari yashamiranye n'izindi mbonera kure abaduhaye amakuru bakatubwira ko yoba yari yanse kuriha amafaranga ibihumbi 15 yasabwa n'urongoye imbonera kure muri zone yitwa Ernest
Ernest kugira bashigikire urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu birori vy'umunsi wabagenewe muri myandagaro guheze yoba yarisha ibihumbi 10 gusa ivyo bikaba bitabanezereye. Ernest yari yagabishije Eric ko azovyishura ko azovyishura kandi cane amwagiriza ko yamuhemukiye. Abahaye ikiganiro umenyesha makuru wacu kuri uwo mutumba bakavuga ko urugo rwa Eric rwasatswe mu ijoro ry'uwa kane n'uwindwi Nyakanga n'imbonera kure zirongowe n'uwe Ernest nyene bariteye mu nzu basanga y'umukenyezi wiwe gusa. Muri iryo sakwa ryo mu ijoro bakoze batagira n'umutahe babwiye umukenyezi wa Eric ko batoye urumogi. Eric yaciye ahagarikwa muri iryo joro nyene n'izo mbonera kure ziherekejwe n'abapolisi babiri bamusanzwe mu bunywero aho akorera akazi ko kotsa inyama. Umupolisi wahaye ikiganiro umumenyesha makuru wacu atashimye yuko mwidondoro wiwe umenyekana yatubwiye ko Eric yamaze indwi mu gasho ka komisariya y'igipolisi Igiharo imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Rutana ku wa kane w'14 Nyakanga imbere yuko arenguka mu ntahe y'umwiherero yarekuwe ku mugoroba w'19 Nyakanga. Ni amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira nayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo haravugwa amakuru akomeye cyane y'igenwa ry'umuburamatare w'umusirikare mushasha General Major Peter Cirumwami Nkuba yaragenwe n'uwujejwe ibikorwa vya gisirikare muri Nord Kivu yasubiriye buramatare w'umusirikare yitwa Constantin Ndima Konguba yahamagawe Kinshasa inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 30 Myandagaro ku murwa mukuru w'intara ya Nord Kivu. Barenga 57 kubw'ibiharuro vyatanzwe n'abategetsi b'abakongo. Urunani rw'amashirahamwe yigenga Sesika rurashima igenda rya Constantin Ndima Konguba. Ni amakuru akomeye cyane adushikira. Uyu General Major Peter Cirumwami Nkuba yaravuzwa ko atari gake mu rugamba rwaye mu 23 aho yavugwa ko yarushijwe n'ibitero vy'uwo murwi. Ese intambara ntizaba zigiye gusubira kuvyuka muri ako gace? Abamenyesha makuru bacu bari ngaho barabandanya kudukurikiranira makuru ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Eka ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mona akazogira naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.